agashi kaze mu gikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Riza ntabarumbwira ikigasha iyi nzu yahora ibamwe umuntu cane no vumbi vrema none hakengeri yahora kubura ivyo ugeze kurenga wamubariraga ntuzo yapfa kwiryamisha reka naravye hanze ukuri kose ishamba ritari kuguheba ngo rimwinjirane ako kose shana kazi kandindiri yego vrema ejo nzindukana isuka ahubwo ndahaharure birakunda ivyo gariza nakirizo banze rindira ikigandaro gihe ako nawe urantangaza hanje oya kwari kubaza nje ngaho mbe mu nzu ikikujwe n'ishamba ngo ngandariye kengeri je gusa niko wera narinzi ko ata muntu afata isuka bataraheze ikigandaro ewe uruhitanye kengeri niyo yaguye kwege sinoja ngaho rero ngo maraso ahagarara mugabo ntiwambwiye riza none ngo vyagenze gute ewe intandaro ya vyose ngo yakomowe n'inzoka bari mu ishamba na wa mugenzi we Ponde hanyuma ntiyaja kwa muganga biri hano nyene ewe yanje ibiki ewe ngira yagize isoni ryo kuvyereka muganga bigaciye aja ku mupfumu sa ku mupfumu umusore nka kengeri ni hatari yanje nanje numvise ngo yapfiriye ku mupfumu ni kuri biransiga none wumva ngo barondera iki muri iryo shamba iyo umuntu ushanyengetewe n'ubukozi bw'ikibi n'ubwenge buragenda hego frema ngo barondera imiti yo gukwega abakobwa mukama wanje ewe ngo mve iryo bara nawe umve nawe asha mugabo ntacazize ivyo akunda nta ngorane mbabarire vrema nta kundi novuga n'ahari musaza wawe ikimbabaje nuko ushikiye mu ngorane nk'izi ewe nukuri kengeri nagenda niwe yiyishe ego vrema asha nta kundi nanje nzosigara ntangaye n'ivy'ubuzima bwanje mbega nyene uprevoya kuzobigenza gute gariza sha ico nico kibazo mfise kugeza ubu wanje nukuri ndimvira ingene nzogera ibintu vyo muhira ndumwe nkabifatanya n'ivyo kw'ishuri je numva vyasivye mu buzima ntihatari mugenzi ibibazo vyamaho n'ukuri n'inyishu zirahari bisaba gusa kwiyumvira none mfasha nawe twiyumvire shanje mbwira ingene nzoba ndibukima kwiga nongere mbe nde nikagona kuraba ivyo muhira ivyo ntibabikora gute ivyo ugira vyose ntuhebe kwiga asha sinshobora guheba nawe urabizi urazi ko nari nza kugorerwa kwa popi naho kugira nige asha ico turagihuriza ko vrema ntiwoheba kandi ugiye kuronka n'uburyo bugufasha kugira wige neza nukuri iryo baribara nego mugabo rero hasigaye ivyo ngaha navyo iyi nzu ushanje nzoyisigirande iryo moto nayo yakengeye izoca iryama ngaho mu nzu imirimo nayo none nta muntu wizeye n'umwe yoza kuba ngaha indega shanje ndazi nk'umuntu wo muri famiye mugenzi wawe umuntu nyene wizeye ushobora kuba ngaha shanje umuntu noba nizeye 100% ngo ndamusigira itunga ry'umuryango nanje ngenda iyo barinde n'ukuri none turamubuze nyene babashinga ntahe bagufasha kugondoza kengeri bahama none kurya ntiyo gufasha gariza sha bahama ni sawa ahubwo yego fre muramubaza wumviriza sha yaranguye ko ndi mu ngorane ntiyigeze ampeba vrema yarampindara igihe kengeri yari yanyirukanye murondere muvugane rero riza hanyuma nawe wiga ubandanye amashuri uje no muri kaminuza mbega nyine nzokwiga iki yaje hasha ikitagoye nico amafakirite n'amayinstitut ni menshi vrema wowe uzopfe kumenya ikibazo ca leta ndagitora ni karico rero kandi ntize psychologie clinique vrema nzokwiga droit fakirite noble gusa ndakwemera wowe ntavyo gutsinda sije kwiyemera shanje soto zibari mu butungane canke mu guhumuriza imitima y'abahuye n'amabi nkayo nabonyesha aba ntaco nokongerako ndagutahura 100% sha rozi ganje ntegerezwa gukora ahantu nzofasha kugwanira agateka k'abakenyezi n'abigeme nkora hasha wenda kwemera vrema uti vyanshikiye ntibigashikira abandi biza nukuri ndagushigikiye 100%. muhorake ndagusaba ikintu kimwe sha muze mwumvikane na piyo mu maho kabari wanyu ndahadandariza inyama ndabona ko mwe byabananiye erega soto ntivyatunaniye ahubwo jewe n'izi nzoga ntazo nashaka ko tudandaza kuko sinkunda ibintu vy'induru n'ukuri ariko nshuti yanje birakugora wankugwa muba ngahi mugwize n'ingene harondoka abantu nawe mwaraye mwemereye mushikiranganje ko muzokwigisha abantu ngo bagaba
wanyimvya muragira nda mbega muhorage mbe ndakubaza piyari yemwe ndamugura agacupa bari inywera nukuri mu kanya atari ngaha ngo yumviye pikipiki yanyu nkaba namenya hanyiki none ga muhorage wombwira ko yoba ahunze twebwe oya sindavyibaza ngira ngo ni ikintu agiye kuraba ngira ngo acagaruka burya ndababwirega baje piyo hari icyo atazi jiwe yarankishije ubwenge n'ukuri nico gituma ragomba ndamusororera nanje mpa naragucishije ubwenge kuko narakugoye bihagije mbere ndagusabye ikigongo imbere ya mushikawe n'ukuri ewe uwaserukiye umushikiranganje yaduciriye umugani ati gutemba si bibi iki bintu kutivyukiranye murawibuka kajya kantu karanyutse erega niho natanguriye gutegera igituma mwari haje yaremesheje abatari bakehe yego hama nawe garuberika ko wavuye uzi mukaje ibuntu icyo kigongwe no kikwemeye kigasha kandi uko guhinduka kwiwe ariko kwavyaye niyo pikipiki saguti none gabasha nimubona ko kubyara ku rugero ari bya babiri nukuri umukenzi atabitegereye umugabo akagira icyo ashikako nukuri ivyo nukuri so je ndibuka njana ukashikana kwivuriro ngo ngiye kuja ku buryo hanyuma ngaca nikatira nkisubirira mu uranyibukije kweri nivyo abagore bamaze gutegera uyu mugambi nukuri bitogira mitende umurindi w'igurirana ry'abantu umugabanuka oya n'abagabo hari abatavyorosha none nk'umugabo adategera ko igitsina c'umwana kiva ku mana haraturubika umugore oya hose abagabo gusa none wewe wari bwanuke ngo mvyara abakobwa ganutse erega ruberika uryashahora turashimira imana kuko haronse umugabo w'intore nukuri aho ndayikengurukira ariko nari mfise agakuku k'abagore bandemera ngo ntabyaye umuhungu ngo urugusigo abo ni basabina none nyabahungu yavyaye so bamushize mu cobo aho niho abantu twihendera none nk'uwabyaye ujya muganga neri yakiriye toriya kugira ngo aridoga umva none nanje gabasha abakobwa bacu rindira gusa muhorake zana shaka yongere ndakubwira icyatugenza mugabo na muramwawe naho yagukwefye uramusigira rimwe yego nukuri sinomwe imana ncishije ubwenge hebo ryashantumye gukanura nkabona none gasoto hirya wemeye byo kwigisha abantu ngo bategere umugambi wo kurondoka ku rugero ubuntu uzobigira gute nibigoye kandi nawe uzomfasha ivyo mufashanya n'ibiki nanje mukanshiramwo mu kwigisha neza si inama y'abantu benshi ikada nukwegera umwe muri bajye bantu hanyuma ukaraba bikeneye ugashinga intahe abo bakwiza ibihuha bobo ugira bahamagaza inama bashikira umwe kandi ugasanga bumviwe gusumba abaganga aho ni musomere y'urusosi jewe ndazi ko ntazobura na bakeyi ndabyumvisha wari uvuze mu kanya soto ko hari ijambo bagomba kumbwira ego urumva mwana wa mama twari tuje gukengurukira ukuntu watugwanye ko mu ngorane duhitiyemo na ruberika ego nubizi waratubereye umuvyeyi uratwigorera kandi nawe utari woroheye ariko uratugumako basha urumva rero nari ndakuzanye udufaranga nari nateguye kuguha nongera ndagushikiriza ipikipiki yanyu nawe uje waronka amahorosha soto mwana wa mama mwe na ruberika wawe ndabashimiye ku ntambwe mugezeko kandi ndabakeje n'ukuri kamamashi ayo mafaranga nayo nzaniye uko ari kose ndayakira ariko mfashe ugumana iyo pikipiki jewe ntayo noshobora basha ntaco nsaba ngo nanke muhorake akira nanje ngiye kurondera umuhungu yitonda azayikoresha kandi azi ko utazogaya uzoshima aya yose njamarira ideni ry'abandi mukama yokowe mana beya mperetse urwo ruradiyo nanjye nterure numve
ega mama kisi kiradiyo iyi ni ordinateur bita laptop. Yo, icyo nico nahora numva bavuga namba bacitwa ordinatori. Mbega wewe wabaye gutega wa mugu. Umva igifaransa nk'ayeje amashuri y'intango. Bayita ordinatori. Maina naho wagerageje ma. Erega igihe mwebwe mwiga ntazari zihari ngo wige kubivuga. Mureke so watangure kuntwenga umenga ntazi ko ari we yantesheje amashuri. Habwo ndibutse ikintu nari narateguye kukubaza ma. Igiki? Mbe burya mukuru wacu yavutse gute? Uratanguye nawe kubaza ubusa. Yene yavutse uko abandi bavuka. Oya sinabitahuye ko kuri iryo foto imanitse mu nzu hanze ko mwagize mariage mu 1990. Kandi guri karangamuntu ka mukuru wacu hanze ko yavutse mu 1987. Nagusigurire so wawe uko vyagenze ni wavyibuka. Wowe ntuvyibuka niho bimusigurira. Basi ndabihevye da. Ntibivyura impari. Ahubwo ma nyegereza aho kameze ndayitereke ko ndabereke ya mafoto ya wa musi bayimpa. None aya mafoto ari muri iyo ordinatori nyene beye. Oya, amafoto ari muri aka kantu ubona. Ndagacometse mu mashini, amafoto yose ucuyabona. Beya. Sa. Reka ndakuzanira iyo meza. Nanje ndabe ingene vyari bimeze. Erega nanje ndakeneye kubona iterambere mwananje. Ohinga buri kwinshi. Jewe ndabe ingene ako kantu kavamwe amafoto. Da, urabe neza nk'ibitereka hatemba. Okay. Rero ni murabe. Mbanza gufyonda kugira ndayatse. Yo, beya. N'umuriro na uraka. Wese ndayatse kujya watse umuriro muzikoma. Mfyonda ngaha. Nabona kishiye yakarero. Kandi nani vya bintu nivyo. Wa mugo. Tubona ha kuri ico kiyo ko hashaze ifoto ya Beatrice. Ego. Iyo burya ni jewe nayishizeko. Ariko izogira ndabereke ziri muri iyi flash. Utikigabe ifurashi bayita flash disk. Ahashatse nobikayo ni ibintu vyinshi. Hingi machine rero yitore ucaba ya mafoto yose nababwira. Mana yanje. Uraduteye iteka mwananje. Iterambere nki sinarinzi ko ryoshitse mu nzi wanje nkiriho. Rero raba. Ngabo twari kumwe bose. Aha niho bari batwicaritse. Ndakubona wewe. Nguyu. Aba rero nabo mu zindi ntara mwari ko murahiganwa. Hinge ndakwereke ndiko ndavuga amazina naho. Raba. Ego. Uyu niwe wari wambaye imbegaga mwananje. Uranyibukije akakera mwana. Yo, nawe wari wavyambariye gaye. Ico gitako wari wagikuye he gabiye. Numviye ko tuzoja imbere tukivuga amazina. Naciye ndonderaho ndagitira data wanje. Igitenge nashushe ndacambara bwa mbega. Uko niki ntore zambara ziriko zirivuga amazina ibwami. Ego. Naba batavyambaye nkuko baronse amanota make. Kuko ivyo byose vyararabwa. Hari abahungu bantwengeje. Bagize ikigabeye. Ndabira ingene bavuze amazina yabo bambaye. Naho ucubona igituma bantwengeje. Yari yambaye pia ariko arivuga amazina gabeya. Ni umunyamujida. Uyu yari yavuye iburisho. Uyu nawe ni umunyabukima. Bivugiye amazina biyambariye nk'abarasta. Naje mba mu batanga amanota nari kubaha makenda kurahiye. Turabe iyo foto nayo gabeya. Oya hinge nkwerekeye da. Raba iyo nariko ndaramukanya n'uwaserukiye umushikiranganje. Ariko aranshikiriza n'agashimwe. Yo, nawe wari wawongetse ubunwa. Mbega beyi, kutatwenga ntiwari waryohewe. Yo, ahubwo ma narabuze nuko nifata kubera umunezero. Wamengo sinzi biriko birambako. Mwana, waraduteye iteka uragahezagirwa. Kandi n'irindi nzorudutera kuko warizwe neza. Ahubwo nababaha inyigisho kw'ivuriro ry'umugenzi w'ugwaruka. Baragize ico bamara n'ukuri. Nabo nyene baragahezagirwa n'uhoraho. Yego. Ma, ahubwo reka ndayizimye kugira umuriro ntuhavuhera. Igiye bayishaje nka telefone. Oya yibikuranyeretse vyiza kibondo. Muta. Uzusubire kuvuga. Ahubwo simbora ivyo mbonye ko twovyigumizamo. Abanyakagona bose bategezwa kumenya ko Imana yanteye iteka hanyuma banyubahe. Ayo ubwira ucubigira ururirimbo ko mu kabari. Noneho nabivuga. N'inkuru mbi barayikwiragiza. Ibintu nk'ibi ntawo bigira ibanga. Beya mwananje. Utera imbere nk'umuzinga mwananje. Wawe uzoshika kure. Agashi muheje gukurikira igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Ni kuri iki gice c'808 c'igikino Agashi ca kabiri muheje gukurikira amakuru y'Ibugarura mu ntara za Mugwiza, Bukima, Burisho na Kagona arangiye umuryango wa Soto na Ruberika ushimirwa kuko bijukiye kubyara ku rugero mu kuja ku buryo butagisubira inyuma.
Ibukima naho turumva ko Liza yafashe ingingo yo gusubira ikagona kuba mu byo abavyeyi babo babasigiye. Ayi kagona nyene turumva abavyeyi ba Beatrice bariko baramukeza ku gashimwe arutse kuronka. Abifuza rero kubaza canke guterera ivyiyumviro mu gikino agashi mwo kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7180 Bujumbura canke mukakura kuri 22 27 83 canke kandi mukandika kuri email agashi@populationmedia.org. Iki gice ca nyuma c'igikino agashi ca kabiri murashobora kugikurikira kuri WhatsApp mwanditse na WhatsApp nyene mukandika muti ndakunda agashi ku nomero 75 ubusa 55 ubusa 55. Nuko rero Population Media Center ikaba ishimiye bimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese mwakurikiye igikino agashi ca kabiri kuva mu ntango gushika ahakirangiriye. Ikabibahaye isango mu gikino agashi ca gatatu igiye kubategurira. Turangize rero tubifuriza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu naho ubutaha. Agashi